Alo madamu. Wibashira washitse kuri hoteli funga umutwe Kera nocerwa ndimumenyesha amakuru ndi kwisaha nk'iradiyo nyene. Nasavye naho dukorera ikiganiro bahampaye ugeze hagufi gagore nta n'inyoni iryogora n'amaso y'ibikere ntahabona. kera noneho ibikere birafira mugabo ntibibuze ubuvoma. Naje sa n'ubushitsi nahuye nambute yaje wa muntu urategura byose nshike dukora ikiganiro. Biratonze neza cane. Erega bitegezwa guca mu makuru yo mwijoro. Ntiwambwiye ko ico dushimikirako ari ukuntu amategeko mu bijanye no gufungura ivy'agateganyo atagikurikizwa, aho basigaye barenze ikiringo. Abaharanira agateka ka zina muntu ni ugukovya pe. Sivyo nkubwira urabizi namwe bamenyesha amakuru ndaze umuntu avyinshi mugashikirwa na byinshi cane ntivyoroshe namba. Ubu rero twasanze bimonogoje mu gufunga abantu mu buryo butabereye kandi ugasanga bafunze n'igihe kirekire bataburana. Ashi urumva n'ikiringo cyo gufunga by'agateganyo n'inyamirama bitarenze iminsi ndwi ishobora kongerezwa iyindi ndwi bisabwe n'umushikiriza amahanga nticobahirizwa. Wari mbere nawe kwiza amezi ane yandikirwa ko bafunga by'agateganyo. Erega iyo nkuru irakomeye cane, ahubwo tuca tuganira mu ndimi zine. Barakomesanya imana ubusa burazikwa. Baramesa bakumesura urazi ko batavyorosha. Karibu ubwo rero. Bajya abantu begereza goreti ni bande? None ko bamusunagura baramuteruye baramusungaje mana yanje. Yo baranyurutse muramubibonye aho nafungiye amazuru narahebye sinjumva ibintu kandi y'imoto. Nako nta y'imoto byohatumbera mu kwezi mazaha natuntuye ukunyene niko mubayeho nimufungura nutwo babazaniye mudusakuramwe n'abantu nimuburanisha none ibi bintu ko bitageze tubyite gute? Iki gihugu kirashobora guhohotera abantu nk'uko kose. Erega n'umunyururu nzira ubusagamana uburenganzira bwiwe. None nk'ubu abantu muri aha mwese ko muratana amadosiye mufitiye babagiriza iki? Uraba ahubwo aho hari ikaneti y'umukore ntuyiceko. Horeka kunuka gute dukoyora mu ikaneti tukayigumana. Wa muntu we ivyo amadosiye vyo ntaco ndabinezweko. Mbabajwe no ko nk'ubu bananyankiye no kuja kwivuza bansigurira yuko atagitoro kihari. Maze amezi 3 hano sindasohoka kandi ngendana indwara idakira ku myaka 60 mfise. Ariko n'ukuri babona notoroka. Mbarije vya dosiye yanje bambwira yuko umutegetsi yamfungishije ngo ntarababwira ico boko. Aha rero kurindira. Aha rero hari n'abakenyezi bafunganywe n'abana babo. Ikibabaje rero urabona ko atana kantu kadutandukanya abagabo n'abagore. Aha mwijoro biba n'ivyo umaze kwibonera biteye ubwoba n'agahinda. Narambura ateka akazi na muntu. Ubu niboneye ko mugabi tuzobihagurukira kugeza bihindutse. Abantu bavundira mu gasho nyene bitwa ngo umunyoro w'agateganyo. Ego ubundi gufunga umuntu n'inyamirama bire kuri imisi. Yatatunganya neza dosiye asaba umushikiriza amanzi yindi ndwi kandi ntashobora kurenza iminsi 11. Ihangana uco bihinduka. Iyo dosiye yashikira umushikiriza amanzi naho afite iminsi 15 kugira abe yashikanye umufungo mbere y'umucamanza kugira ngo harapfe ko ifungwa ryo riko kiri amategeko. Itabayije yategeza guca afunga kuko haba harabayeho nyangwa ry'amategeko. Gahuni nuko. Nuko n'ibara ryaguye. Tabatanyishe. Bahemuka bihindutse. Iki gikino cyatunganyijwe n'ishyirahamwe Fokode mu ntumbero yo gukebura ku bijanye n'ifungwa ry'agateganyo. Ikiringo bitekanijwe n'amategeko kiteza kubahirizwa. Eka mbere amategeko yohinduka, ico kiringo kikagabanwa nk'uko tubisanga mu cibwa iryo shyirahamwe ryakoze.